guhora rero bavuga ko aho hambere iyo umugeni ashitse mu rugo yagiye kubaka ubwiwe no kuvuga umupfasoni amaze gushika iyo umugabo ntiyashobora kuvuga ntiyafungura batamuhoroye no kuvuga yaguma ahoze mpaka bakamuha ikintu cyo tuma avuga guhorora gukura uko guhora kwiwe muri we aho rero umugabo yama yitegekanije icamuha ari nk'icyambagwa kenshi rero ngo zabari ziya mpuzu ashobora kumuha ziyongera kuri za mpuzu z'ubugeni hama rero abandi bamuhorora yari nka sebukwe na inabukwe abo rero batamuhaye ntiyagenda bavugishije niyo bamuhamagaye ngo ntiyashobora kubitaba yaguma yinumiye ahubwo akabahunga inabukwe rero we ngo yarashobora kumuha nk'ikirezi cyangwa umuringa cyangwa umunyangari hama sebukwe nawe rero yarashobora kuraba niba ari gitungwa cyangwa ingundu y'igitoke cyangwa ikindi kivi cyo kurima ubwo kurindira rero impororo ico kintu bamuha nico bitwa impororo nako kwari kugira ngo mwigeme rero ntave aza gutumunwa ashikerekana ururimi rurerure ahagiye na cyane ko haba ahantu agiye batamuzi atigeze agenda tararongorwa nabo rero baba bataramenya utwintara no kuvuga utwahana hariya kugira ntibamucishe mu ijisho yacaba rero ararugumije igoro rurimi rwiwe ngo ntihave bamwitwa insimba rubebe guhorora rero ni umugirwa wo guha ibintu umuntu ahoze kugira ashobore gutangura kuvuga ico kintu rero ushobora kumuha nico bitwa impororo byakugwa rero ku mukobwa yagiye kubaka ubwiwe abahungu ntibabikora abahungu tuma twavuze woza guhora iwanyu imbere ya sona nyoko n'umugore wawe utamumvugishije kandi ari bamuhaye ikaze sindamenya niba kuba kundaro barabahorora mugabo nabyo sindavyibatse Kazoza FM, be your own boss.